nikaze tubateze yombi ugutwi ngo kumve n'umutima uzirikane ijambo rihindura ubuzima ku baryumvise murahawe ikazenye n'icubahiro. Di Evariste Ndayishimiye. Wenye n'urukundo mwe n'ikigongwe wadukoranije ngaha none nahazwe imyaka n'imyaka. Bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha duhereye kuri nyacyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we yadukoranije muri rihwaniro. I salute the presence of Your Excellency Dr. Fatima Madabio, First Lady of Sierra Leone, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya mwahoze murongoye igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, bubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu c'u Burundi, nyakubahwa muhuza w'abarundi, bashinga amateka namwe bakenguza amateka, duhereye kuri mwebwe mu barongoye muri mu biro vy'inama nshinga amateka nkenguza amateka, banyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu c'u Burundi, Madame Dr. Nardos Berhan, Secrétaire exécutif de l'OPEDAD Afrique, Madame Veronica Nduva, Secretary General of the East African Community, Monsieur Adama Moussa, Directeur régional adjoint de l'ONIFAM, Madame Won Young Hong, Directeur régional adjoint d'IFINOAP, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame Danielle Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sunga, Madame Valérie Robert, présidente de l'organisation Protego. I'm happy to be with you. Last time you were obliged to go back before the forum, and now we welcome you. Bubahwa mwese mwitavye bino bikorwa, mwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Biragoye yuko umuntu w'umugabo avuga ijambo turiho tuvuga ikibazo cy'abana, na cyane cyane hajeje kuvuga abakenyezi basanzwe babikurikiranira hagufi, ngira ngo ubu niho guciramwo ibirungo gusa kuko amajambo akomeye yavuzwe, ariko naje sinogera ntavuze kuko mu migambi dufise murazi yuko twama turiko dushikiriza ko twipfuza kurema uruvyaro rushasha muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ruvyaro rushasha ntahandi ruva atari guhera ku mwana ndetse agisamwa mu nda gushika ashitse mu bigero. Ni muri iyo ntumbero na jewe nemeye
kwicisha bugufi kugira ngo ndabe ko tworeha no Urwaruka kugira tuyage dushira hamwe, kandi mfise akanyamuneza ko Urwaruka rwo mu Burundi ruriko ruraruka ruhabona. Ni vyiza cyane kuko tubarabira ku bikorwa bakora n'ivyiyumviro vyabo bishasha. Ndahimbawe rero no gusubira kubona mwakoraniye hamwe muvuye mu mihingo yose ya Afrika n'isi yose, mukoranijwe n'ijambo rihambaye ryo kubungabunga ubuzima uruvyaro rwacu. Turahaye rero ikaze abashitsi bacu baje bava mu bihugu bitandukanye. Kaze muri sanze muje mu gihugu c'abakunzi. Tukaba twizera ko umwe wese muri mwebwe azova ngaha afise ico yungutse n'ico azokungura abandi. Tubivurije kandi kuroranirwa mu gihe cyose muzomara muri iki gihugu, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu kirimwo imitumba n'imibande 1,000. Turashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, wewe yasubiye kudukoranya kugira ngo dusubire kuganira ibijanye n'Urwaruka rwacu nk'abavyeyi barazwi ishinga no kubaho neza kwibondo bibarutse. Inama nk'iyi niyo gutegura Urwaruka kuzoba abasubirizi beza mu myaka iza, bafise amagara meza, bafise ubumenyi n'ubwenge bibafasha kuba intwari mu byo bakora, ibyo bakorera imiryango yabo ndetse n'ibyo bakorera igihugu. Bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, mu mwaka uheze mwari mwihaye isango ryo guhurira i Bujumbura ngo muzirikane ingene mwobungabunga ubuzima bw'abana b'inzoya gushika ku myaka 8. None uno munsi naho mwakoranye ngo mubandanirize ahisemo yari igeze, muyage kandi munonosore ingene mwofasha imiyabaga n'Urwaruka gukorana ubuzima bwiza bwubakiye ku magara meza, ari navyo mwerekanye mu civugo mwatoye ngo kwitaho ubuzima bw'Urwaruka kugira ruzoshike mu bigero rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Nashaka rero mu nkundire banze ndabibutse ko kuva Imana ikire mu muntu yashaka umuntu muzima ashobora kurondoka akagwira abantu bakuzura isi. Nico gituma umuntu yarose umuzirikanyi umutuma ashobora kumenya ikimwiriza n'ikimuraza, kumenya ikibi n'iciza, ndetse no kwitegurira ibihe bishobora gushika muri kazoza. Iyo n'ingabirano ibindi biremwa bitarose. Ni nayo mvo amagara y'umuntu yitwararikwa kugira ngo akure ashobore guhangana n'ibishika ku isi byose. Ni muri iyo ntumbero mbere na Yesu Kristo yari afitiye impuhwe abagwaye hanyuma akabakiza. Mumenye rero yuko uwo mubiri muzima tutawurose ngo tuwupfishe ubusa canke ngo tuwonone, kuko tuwononye ntitwoba tugishoboye gukora ico Imana yaturemeye, naco kikaba ari uguhingura iyi si tukayiteza imbere. Kira noneho nk'uko na Paul Mweranda yavyigishije abikorenti, uyu mubiri twambaye nuwo kubungabunga kuko ni ingoro ya mutima mweranda. Abakera nibo babimenye neza ko umubiri ari uwo gukora mu guhingura ivy'Imana yaturemeye no kurondoka kugira ngo isi yose
ironke abayigaba. Nico gituma twawurinda ingwara kuva tugisamwa. Niyo mvo ituma tubungabunga amagara y'umuvyeyi. Aho hambere hahise mu mico n'imigenzo y'abarundi ukurondoka kwari intambwe zikomeye cyane mu buzima bwabo. Umwana yahabwa ikibanza gikomeye cyane mu buzima bw'ingo n'imiryango. Ivyo tukabibonera no mu mazina bamutazira bariko baramuhoza, bavuga bati ni katabona bose, ngiyo aba kabona bose ntawe baruta uwundi. Bamwita kandi murima w'isangi basangiye n'Imana n'ibindi n'ibindi. Ivyo nivyo vyerekana ko umwana yari uwo kubungabunga bakamukuza gushika mu bigero. Ubuzima bw'umwana babwitwararika kuva agisamwa mu nda y'umuvyeyi. Hariho ibimenyetso bidasanzwe vyerekana ikibanza gikomeye baha umwana. Ni ukugene yategurirwa kare mu gihe babonye ko umukenyezi yasamye imbanyi. Umukenyezi yibungenze carazira kugenda ijoro, na cane cane aho yajabuka imyonga, ngo kuko ngo yokangwa ngo canke ngo akibaruka igihume. Carazira ko umukenyezi yibungenze aja aho bahamba uwapfuye. Mbere baramurinda n'ibintu biteye ubwoba. Uwiyibungenze mu gihe ariko arasohoka mu nzu ngo carazira ntiyasubiza umugongo inyuma, ngo kuko umwana yohava asubira inyuma ariko aravuka. Carazira ko umukenyezi yibungenze amoterwa n'ivyo akunda ntibabimuheko, ngo imbanyi yohava ikoroka. Eka mbere umwana amaze no kuvuka, abavyeyi barakurikirana amagara y'umwana bibarutse kugira ngo azokure anonokewe. Nico gituma dusanga bitwararika kumuha ingaburo ituma bongereza ubukomezi bw'umubiri mu kumurinda ingwara. Si n'ivyo gusa, mu gukomeza amagara y'umwana abavyeyi baragerageza kugwanya kuvyara intahekana. Umwana baramwosa gushika babonye ko asigaye yibako ashobora kwitamika ivyo afungura. Eka mbere murabizi yuko n'uwavyaye amahasa wewe ryari nk'itegeko kumugemurira kugira ngo ntahave abura amaberebere yosa abo bana biwe. Abavyeyi baripfuza cane ko ikibondo cabo gikurana amagara meza n'indero runtu kugira ngo aronke amagara meza azotuma yiteza imbere. Abavyeyi rero ntibabungabunga amagara y'umubiri w'umwana gusa, barakurikirana ko n'umwana akurikirana umuzirikanyi w'ubuntu, akurana umuzirikanyi w'ubuntu, yiyumvira kandi akora ibiroranye. Umwana bamurera bongera bamwigisha kugira agire umuzirikanyi w'ubuntu, kugira ntabe umwana agenda yarataye umutwe. Erega kutagira umutima, kugira umutima w'ubukoko nayo nyene ni ingwara. Muramwumva ko umuntu atacamaze mu muryango no mu gihugu bavuga ko yapfuye agenda. Ivyo rero ntawo vyifuriza yuko umwana wiwe bavuga ko yapfuye agenda. Abavyeyi rero barakingira umwana umutima w'ubukoko mu kumwigisha gusonera ikiremwa cyose, bakamwigisha kubana neza n'abandi. Umwana yarezwe ntiyaba insimbarubebe, kaguru karabeba canke ingenzi y'imihana. Umwana bamwigisha kugumya umutima, kutibaraguza no kugendera ibanga. Umukobwa wewe mbere bamwigisha kwicara yiyegeranije
bakamubuza kwambara impenereza kumbure kugira ntakwega kwegere abahungu mu bushurashuzi. Aho muca mwumva ko kera barera umwana kugira ngo abe umuntu muzima yikwije kandi azoshobora kwitunga mu buzima. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, bakenyezi batumire bahire, umwana uko yitwararikwa kera n'ubu ikibanza gikomeye ku bavyeyi kiracari ca kindi. Ariko ubumengo abavyeyi bari mu gihe cyo kuneshwa, kumbure kubera batakironkera umwanya ukwiye abana babo kubera imirimo itaborohereza. Guhera mu buyoya, umwana wa kino gihe aregwa n'umukobwa ataco bapfana, atanubuzi n'ingene nawe yarezwe mu muryango iwabo, agakura yigishwa kuvuga n'abakozi bo mu nzu kumbure bakuze atacamira, mbere bashobora kuba bari barananiranye mu miryango iwabo bagahitamo kuba nk'ivyangazi atakindi bashobora gufasha mu bijanye n'indero runtu. Bisubiye ubuhoho n'isi yarahindutse, abana bakurikirana imico n'imigenzo yabo badasangiye kamere biciye muri za mbuga hwaniro. Muri iyi myaka tugezemwo, ubuzima bw'urwaruka rw'imiyabaga ni umwitwarariko munini ku bavyeyi, abigisha, abarezi ndetse n'igihugu. Umwana ageze mu kiringo c'ubuyabaga, na cane cane atanguye kwiyumvamwo ubusore canke ubukumi, umubiri wiwe n'ivyiyumviro vyiwe birahinduka, agaca ahindura inyifato, ugasanga mbere ahanini n'umubiri umutegeka. Akenshi ni nayo mvo yo konona wa mubiri w'urwaruka. Uko kuntu ameze bigashobora kuba imvo n'imvano yo kumererwa nabi iyo atarosa abavyeyi n'ababanyi bamufasha kwimenya no kwiyakira. Inyigisho mu mashuri niyerekeza ku buzima bworoshe, umengo mbere umuntu azorya yicaye. Ibi navyo bikaba mu bituma umuntu agwara yangwara y'ubunebwe. Murakurikirana mu mashure inyigisho babwira bati wize gusa ucutera imbere, ntababwira ngo wize uronka ubuhinga bwo gukora utera imbere, bavuga ngo wize ucutera imbere. Yaheza amashure agaca yicara ati narateye imbere, ingwara y'ubunebwe ikabimufashe kandi nayo ni ingwara mbi. Imvo n'imvano y'iyo ngwara itera umuzirikanyi, umuntu agakura ari umunebwe yatewe nuko abatwigisha bobo babanje kubaka igihugu gikora kihagwiza umwimbu. Aha twotegera neza abatwigisha ubu ivyo twigiramwo ubu ababiturungikiye bo babanje kubaka, barubaka igihugu gikora kihagwiza umwimbu. Natwe ngahi iwacu mu kutwigisha batugize igihugu c'abaguzi bakoresha ivyabo batwigisha bimbuye. Bisigura ko umuzirikanyi wa kera imbere y'umuzo w'abakoroni bisigura ko umuzirikanyi wa kera ubukoroni butaraza atari wo muzirikanyi dufise ubu, kuko kare twigishwa n'abashaka ko dukora tubagwiza umwimbu, none ubu naho twigishwa nabo bashaka ko tubagurira ivyabo. Mbere ku bwabo hako natwe dukora tukimbura, bopfuma mbere baduha imfashanyo yo kugura ivyabo, aya nkumi itanga amahera ngo baze kumukwa. Kuri abo batwigisha turabirako, kuri bo ni vyiza ko umuntu yogwara kugira gure umuti bakoze, nico gituma batwosha kugira mbere n'ibintu bidutera ingwara.
bakubwira ngo isiga imiti canke ngo uyinywe kugira ngo uhindure urukoba ejo naho bugaca ukagwara kanseri. Bakubwira bati akira akagegene canke agakingirizo ngo ushake ushurashure ngo kuko ntuzogwara, bwaca ukaba intavyara iyo ibihimba vy'irondoka bitagwaye kanseri nyene. None nko kumva ngo woba mwiza wikuye urukoba rwawe, iyo si ingwara? Kumva ko utoba mwiza ufise umushatsi wawe w'akame, iyo si ingwara? Kumva yuko utotunga urwara rwawe, iyo si ingwara? Hariho mbere n'abigeme bageze mu bukumi banka gufungura ngo bagume bafise umubiri unyabuye, bakibagira ko umubiri utaronka ibifungurwa bikwiye, uba amagonyagi udashobora kurinda ingwara. Hariho n'ibindi bitera ingwara ntovuga kuko biteye isoni ariko bisinzikaza amagara y'abantu. Abantu benshi mu Urwaruka baramaze kumera nk'abihebura, baja mu biyayuramutwe, mu bumaraya kugira barondere amahera yoroshe. Ivyo byose nivyo bisinzikaza amagara y'Urwaruka, bikonona umutima w'ubuntu. Hamwe vyobandanya uko mu misi iza igihugu kizobura abo gituma. Bavyeyi mwese muri ngaha, muri ibi bihugu vya Afrika no mu Burundi cane cane, ubuzima bw'umuyabaga n'amayobera ku buryo abavyeyi benshi babura ico bafata n'ico bareka. Umwana wabo atanguye kwerekana akanyarigabo, akabahaririza n'ibiti bikuma, abazirika ku catsi, mbere rimwe na rimwe abahinyura yongera abahinyuza. Nivyo ku ruhande rumwe umuyabaga w'iki gihe mu Burundi arakomeye, mugabo ku rundi ruhande naho ni munyantege nke. Arakomeye kuko benshi mu yabaga y'ubu bashikana imyaka 15 bamaze kwiga ibintu twebwe twarutse kera tutari bwace nikanda ku myaka babagezeko. Bakaba rero bashoboye kuzirikana no kwiyumvira gushika kure kandi bagifise imyaka mike. Twebwe abarutse kera twashikana iyo myaka 15 bamwe tutarashobora no gutora ikibazo kiduha uburenganzira bwo kuja mu mashuri yisumbuye, ariko bobo ku myaka 15 usanga bahejeje amashuri yisumbuye. Ariko naho nyene natwe ntitwokwigaya kuko ntitwari tuzi ubwenge muri ico, ntitwokwigaya ko tutari tuzi ubwenge muri ico kiringo. Kukaba nkako ukwiga ni nko gukabura ubwenge usanganywe. Ico gituma wasanga twebwe amakaye tuyasiga ku ishure tugashika tuja kuvoma no gukina, ariko bwaca kabiri tukaja mu ishuri kandi tukabitora. Kandi twebwe ico gihe ntitwaja ku ma internet ngo turabe za Google ngo tuzibaze, ariko wasanga umutwe wacu ukora neza, ntitwokwiga rero. Ariko rero Urwaruka mumenye ko ari abanyantege nke kuko bahura n'ibigeragezwa vyinshi. Imiyabaga none ikuriye muri iki gihe turimo c'amajambere, n'amajambere ateye ubwoba, amajambere ashobora no kubazibiza bakabura iyo baja niyo bava. Uno munsi hari ibirori vyinshi umuntu aratira ijisho ntaheze. Hari ubuhinga buhanitse bwo guhanahana amakuru, hari n'ingwara z'ivyaduka, hari ubuhinga n'ubumenyi bunyaruka cane ku rugero benshi badashoboye gukurikira. Mu gihe c'ubuyabaga umuntu aguma yibaza ngo ejo nzoba ndihe, nzoba ameze gute. Baguma barondera uwo bokwishushanyako. Hari abaronka, hari abamuronka, hari n'ababura uwo bokwigana bagaca bajana nyabahururu. Ndasaba hakiri kare, ndasaba mwebwe abakiri bato kutajana nyabahururu
mu gukurikira ihindagurika ry'isi rya none batabanje gusobanura icyatsi n'ururo, kuko kenshi ibyo mwita iterambere bijyana n'itituka ry'imico n'imigenzo. Hariho inkurikizi ziterwa n'ihindagurika n'umuvuduko w'iterambere ry'ubuhinga rya none, zigashobora kubangamira kazoza k'urwaruka rwacu mu gihe abavyeyi n'abigisha abarezi batabikurikiranye neza. Bavyeyi mwakoraniye ngaha, niweje ukuntu mwakoranye ngaha ngo muzirikane ikibazo cy'ubuzima bw'imiyabaga, numva nanje ndemye. Mu bisanzwe abana bageze muri ico kiringo baba bafise amagara meza mu gihe bakurikiranywe neza bakiri bato. Icambere bakeneye ari naco gikuru ni imfungurwa z'umubiri n'iz'umutima. Twakwitondera cane cane ingwara zabo, kuko kenshi hari aho usanga tubavuza ingwara zitari zo kwa muganga, ingwara bokira bakurikije impanuro kivyeyi. Turi nararibonye, tubikoreshe mu gutora umuti ubereye mu bihe vyoroshe, tubereke inzira nziza. Hariho nk'ingwara zivugwa no kwinonora imitsi, bikaba bitumvikana kubona abana bacu no munsi birirwa baryamye canke bicaye imbere y'imbonesha kure umunsi wose ugahera batigeze banonora imitsi. Ugasanga abana bacu birikwa bacuritse umutwe mu matelefone, bari ku masanamu n'ibiyago vyo ku mbuga hwaniro, natwe tukabareka ngo niho ngo batadutera ingorane, ariko tutibagira ko tuba turiko turabicira umuzirikanyi wabo. Abakurambere bacu barayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi nko wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. Umwe mu miti ikiza cane cane abana bacu no kubakundisha ibikorwa, tukabaguma hafi, tukabaganiriza, tukabaremesha, ndetse tukabahana indero runtu. Ikindi twakwitwararika no kubakundisha ivyabo, babeho nk'abanyafrika, ntibagume barota kubaho nk'abanyaburaya. Erega hariho n'ingwara umuntu aterwa n'ibikomere vyo ku mutima, kuko ataronka ubumuremesha, akabura uwatura ingorane afise, atawumwumviriza, atanumutegera. Bakenyezi namwe bavyeyi mwakoraniye ngaha, mw'isi ya kino gihe no muri Afrika cane cane, abana n'imiyabaga bageramiwe n'ubukene, umutekano muke, ugufungura nabi, ubusumbasumbane bufatiye ku gitsina, ibihano bisinzikaza imibiri yabo, imyuka yica mu kirere, ibiyayuramutwe, ingaruka zihindagurika ry'ibihe, amagara make n'ubuhinga bwa none. Ibyo bintu bihanamiye abana biragiramira kandi abavyeyi babo, abarezi babo, abavuzi babavura n'imiryango yabo, ndetse n'ababanyi. Mu gihe abavyeyi bonyene bagiramiwe n'izo ngorane z'ubukene, zo gufungura nabi, z'ibiyayuramutwe n'ibindi, mwumva bishobora gute gutunganiriza abana babo? Mu gihe abigisha bonyene batishoboye, bashobora gufasha abanyeshuri b'imiyabaga gute? Mwara mubibona aho hari n'abigisha bashurashuza abana bareze. Abavuzi bafise izo ngorane ntibaba bagishoboye kuvura abo bana no gukingira amagara yabo. Birakwiye rero ko twebwe nk'abavyeyi, nk'abarezi, nk'abavuzi, nk'indongozi dukira neza ku mibiri no ku mutima, kugira ngo dukize abana bacu. Mu mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060, leta y'Uburundi irashimikira cyane
ku gufasha bene igihugu kuronka hafi amavuriro n'abavuzi b'abahinga kugira ngo bashobore gukorana ingufu zabo zose mu kugwiza umwimbu. Nico gituma urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu rutegereza gutunganya igisata c'amagara y'abantu ku buryo umuntu wese kuva ku mwana gushika ku ukuze uciye ku miyabaga bose bitabwaho neza no mu byo bakeneye mu buryo bwiharije. Mwarabonye yuko igihugu cyamaze gutangura kubungabunga ibibondo kuva mu nda mu kuvura ku buntu abavyeyi ndetse no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5. Mwebwe n'abavyeyi, mwebwe baganga, aha rero mumenye yuko ari igikorwa, kuko tumaze iminsi tubona ko hariho abaganga bariko baratoba muri ico gikorwa. Jewe nyene ubwanje mperuka kwigirira itohoza, narasanze ibitaro mu mezi atarenga 6 vyanditse ko vyagiriye cesarienne abavyeyi 17. Abo bavyeyi turabarondera turababura, ntibabaho, mugabo barabanditse n'amahera leta yatanze, abo baganga urumva baca birira. None wumva dufise indongozi nk'izo zitoba umugambi wa leta. Ivyo nivyo niboneye mu ntara ya Burunga, abakenyezi 17 bavuze ko babagiriye cesarienne, mugabo batabaho, twarabarondeye twarababutse, kandi amahera igihugu cyarasoho. Ayo mahera niyo yoguze imiti, niyo yoguze ibikoresho byo mu mashure, muga murumva dufise nk'abantu nk'abo gushika kuri iryo hangiro byo tugora. Abana b'imiyabaga murazi yuko bashika ibice 45 n'igice kimwe kwijana y'ababa mu Burundi. Murumva ko ari igice cy'abene gihugu kidafise ubushobozi bwo kwigwanira imbere niho baheza. Nico gituma igihugu kizokora ibishoboka byose wabo bana bakure neza, kuko ari umutahe w'u Burundi, umutahe twese tuzeye ko kazoza n'ubukiriro. Hani iwacu duhiriwe duhishije, kuko uwo mugambi twamaze kuwushyira mu ngiro, mbere nk'abana bize ku buntu baza baramaze guheza amashure. Ico gikorwa kidasanzwe kikaba giherekezwa n'iyubakwa y'amashure, amavuriro n'ibitaro mu ntara zose z'igihugu. Gushira mu mavuriro yose ubuhinga bwo kuvura, gukurikirana no kwakira neza abana bato cyane, bizotuma abana bakurana amagara meza gushika habe imiyabaga izovamwo abene gihugu bazi ico bajejwe kandi b'incabwenge. Nashaka mbere yuko nsozera sabe ubushikiranganji bujejwe kugira ibishoboka byose mu kunagura no kugwiza ibigo by'urwaruka, kugira ngo urwaruka rwacu ruronke aho ruhurira, atari ku mabaramiro y'inkuru y'akaboregwe n'ibiyayuramutwe. Turipfuza ko urwaruka ruronka aho ruhurira kugira ngo biyumvanemwo kandi bigishanye, bategure kazoza keza bafise amagara meza n'ubumenyi bishobora kubabera urumuri rw'ubuzima bwabo. Ntawe uyobewe ingene nk'ikigo Centre Jeune do Kamenge cyafashije urwaruka rwo mu makartier ya Kamenge, Ngagara na Cibitoki mu gihe c'amagume, aho urwaruka rwahura rukigishwa amahoro, rugahuzwa n'inkino n'utugenegene dutandukanye. Kikaba ico kigo cyaramuye abaririmbyi bakomeye basigaye ari barurangiranwa ndetse n'abanyamwuga. Nosaba kandi ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'inkino gukorana n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo hasubire gutunganywa amahiganwa mu mashure mu byo kwinonora imitsi, inkino z'imipira n'ibindi. Imyiteguro yohera mu mashure y'intango kuko kera twakuze biri, aho mu mwaka wa 6
haba amahiganwa baravye urugero rw'imyaka mbere bagatanga n'icemezo c'ubunonotsi brevet scolaire d'athlétisme. Mu myaka iheze murazi ko amashure yaramatuta yavamwo abanonotsi baserukira igihugu mu makungu, ibendera ry'igihugu cacu rigahungabana. Turipfuza kubona intara zihiganwa kuko bikomeza n'imibano. Mbere nagira mfata akanya mbonereho gukeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku ngingo yihaye yo gutanguza umugambi wo kwinonora imitsi kuri bose, urwaruka n'abakuze, abakenyezi bo mu rutoki badasigaye inyuma. Kuko kera bavuga ngo abakenyezi bo mu rutoki ngo ntibakwiye kwinonora imitsi, none turamushimiye ko yatanguye nabo kubahagurutsa bagatangura kwinonora imitsi. Birahimbaye turiko turabiraba, nivyo bizana amagara meza. Ikindi twosaba abavyeyi n'abigisha mu mashure ni ugukurikirana indero yo rwaruka kugira ngo gwirinde ubuhumbu n'ibiyayuramutwe turiko turabona ko vyabaye vyinshi, na cane cane mu bisagara. Mu gihe dufise ihangiro twihaye gushikako, ntibizoshoboka mu gihe mu mazu yacu dutunze abanywa rumogi canke abagwayi ba sida. Tuvire hasi rimwe rero duteze imbere indero y'urwaruka, kuko dusamaye vyo tugora kugorora, kuko ubwo buwe gito buri ku muvuduko tubona udasanzwe. Urwaruka nagwo ndarusavye ko bwomenya ko basokuru bayamaze bati utakaranga ukabutaye, akabanga ugatorana akaranda. Ntawe babujije kujana n'ibihe, ariko mugende mwitwaje ibigwanisho bizobafasha guhangana n'ivyo muhura, arivyo imico, imigenzo n'akaranga vyaranze Uburundi n'abarundi. Urwaruka turusaba yuko rwoguma rugendera ubuntu bwaranze abarundi kuva kera. Banyakubahwa bakenyezi namwe bavyeyi mukoraniye ngaha, muri iri huriro muzovuga ku kibazo cyo guha ibitsina byose amahirwe angana. Ukunganya amahirwe ku bitsina byose bimeze nk'uruyuzi rufatanya ibipande bigize iterambere ribereye. Gufasha abigeme n'abahungu bacu ngo bagire amagara meza, kubafasha guca ubwenge no kuba mu mibano itekanye, birafasha kugabanya ubusumbasumbane bw'ibitsina mu rwaruka kuva rukiri ruto, bikongera bigafasha ngo ibintu byo gukumirana ntibibandanye, kandi bigatuma umwana wese aronka ubumenyi burebure bushoboka bateza imbere igihugu. Twarakoze utwigoro twinshi mu bijanye n'indero, amagara y'abana, gufungurira abana no kubagaburira no kubakingira ingorane n'impanuka. Dufashe kano kanya kugira kandi dushimire Burundi asanzwe ari umuhetsi uwo mugambi, ku twigoro adahengeshanya kwerekana mu guhimiriza abantu bose bafise umutima wo gufasha kugira ngo bashigikire uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Ndatumiriye abakenyezi b'imboneza bari ngaha guterera mu gukwega abanyamitahe, gutanguza imigambi yitaho abana kuva bakiri inzoya gushika babe mu miyabaga. Na cane cane turatumiye abagwizatunga gushira imitahe yabo muri wa mugambi wo kubakira indaro abanyeshure mu mashure yisumbuye. Ku ruhande rw'intwaro y'igihugu turasubiye kwemeza ko igihugu kigiye kubandanya gukingira bimwe biboneka agateka k'abana. Tuzokorana n'imiryango, imibano, abarongoye amashengero n'amadini, abarezi n'abafasha mu gikorwa cyo kuvura kugira ngo twubake igihugu kirimo ubutungane mu bisata byose. Mu gusozera
nongeye ukeza bimwe bivuye ku mutima nyar'icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri iki gikorwa yatunganije. Ndashimiye abashitsi bacu baje kudufasha ibi bikorwa. Ndakengurukiye abadushigikira mu iterambere bashigikiye bimwe biboneka amagara y'abantu na cane cane iteka no gukura neza kugwaruka. Mu Kirundi ukengurutse abayongeje nejo ibi bikorwa vy'iteka bibandanye kuko ari ngirakamaro kuri kazoza kugwaruka rwacu. Ese rino huriro yoba ikibanza cyo kuyaga, guhanahana ivyiyumviro, gufata ingingo no kwiyemeza gukora ibikorwa bitorera umuti nyawo ibibazo vy'abana n'imiyabaga. Mbere ni kuri ico cipfuzo sozereye ko ntangazi cese ko nuguruye ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku ncuro igira 6. Ndabipfurije rero kugira ibikorwa vyiza. Imana ihezagira Burundi n'abarundi. Murakoze. Imana ibahezagira. C'était donc le président de la République du Burundi qui vient de prononcer son discours où il a exprimé sa satisfaction de voir que tout est mis en place pour que la vie, l'éducation de la jeunesse trouve de bonnes conditions d'être améliorée.